muri akati Burundi turabona yuko hari ibintu byo kubuza abanyororo cyane cyane abanyororo bakurikiranwa mu manza zifataniye isano na politike, aho tubona ko bagira ingorane zo kwivuza kuronka impusha kugira ngo bashobore kubonana n'abaganga. Tugarutse rero kuri uyu munyororo Colonel Laurent Niyonkuru apfungiwe mu ibohero rya Rutana, yarankiwe gusohoka kwivuza hanze mu gihe afise ingwara y'amaso, naho mu ibohero indani akaba ata muganga w'amaso hari. Urumva ko ateza kumusohoka kuja kwivuza hanze, agaca abwirwa yuko atabapolisi bahari bo kumuherekeza, cyane cyane ko bamubarira yuko wewe ategerezwa kugenda n'imodoka ya komiseri atwara ipolisi mu ntara ya Rutana. Ibyo rero twebwe tubona yuko ari uguhonyanga amategeko yaba y'igihugu. Turavuga ingingo ya 33 y'itegeko rigenga amabohero, la loi sur le régime pénitentiaire yo mu 2017, riravuga neza yuko munyororo afise uburenganzira bwo kwivuza, kandi mu gihe ibyo muganga akeneye ataboneka mu ibohero ko ateza kumurondera ahari. Eka mbere sa amategeko y'igihugu gusa n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwemeje ku vyerekeranye n'ibi by'ubuzima bw'abanyororo, règle minima de protection des personnes privées de liberté, nayo nyene araha ubwo burenganzira umupfungwa kugira ngo yivuze. Aca tubwira ko dusaba leta y'u Burundi cyane cyane ubushikiranganji bw'ubutungane ko bwogaruka kuri abo bayoboye amabohero basangwa batwagwa muri ubwo bushikiranganji nyene kugira ngo bubahirize amategeko, cyane cyane ko boreka abanyororo bakabandanya bakivuza kugira ngo amagara yabo ntasinzikare bari mu minwe y'abatwara amabohero.